bategetsi bagiye bazi inyuma y'izi ntambara twaciyemo, hari bamwe biyambika izera, bamwe bakatubwira yuko baronse agakiza, abandi bakijijwe, abandi bakize. Mugabo nibaza yuko yaba barakize koko, sindiko ndaca imanza, sinzi na Kristometre mfise kugira mpime ubukristo bw'abaho bugera. Nibaza ko amahano twagiyemo twaye kuyasubiramo, yaba koko hari igikorwa co guhinduka mu mitima no kubabaranira no kwitaho no gusubizanya hamwe byarabaye mu mitima. Uburundi ntibuba bwasubiye aho tugeze. Reka sinshaka guteba, twumvirize Francis, hariho n'undi yari yasavye ijambo, nibaza ko ari Mahungiro, ntagende ntaje kure. Francis iminota 5 tutumviriza n'undi wa nyuma, amace dusozera, ndabona amasari karakura. Francis ushobora kugura mikro. Murakoze cyane, murakoze, siniko munyumva. Turakumva cyane kari. Ego umushinga ntaje kuvuga, sindiko ari umushinga ntahe kuko numva umengano gwaruka. Jewe sikirwaruka, ndikunda kwiza imyaka 50 n'ibindi, ariko ndakunda ibaje y'ugwaruka ruko ruraganira. Aje kuvuga ibintu nibaza yuko nari kuvuga ntaye umwanya muto, numvise umwanya w'abandi bavuze, ariko urakwiye kuko byinshi arabimvugiye. Numvise umenga azi byinshi, sinzi imyaka yiwe, aciye kumayanga ibintu byinshi cyane, ariko cyo nagomba gushikiriza ati nibutsa nuko iyo bariko baravuga bati hariho uwigeze kuvuga ati abarundi turi bamwe, ati twamye turi bamwe, abantu baratubesha n'abanyapolitiki batubesha, aho ntibaba babesha, ariko ico no kwibutsa nuko bugiye abantu bagomba kugomba ibintu bapfa ntibabura ico bapfa, ntibirinda yuko hari abahutu canke abatutsi. Mu gihe rero turaronka indongozi nziza zivuga imvugo z'amahoro kugira ngo bice bishwarara mu bantu, burya izo societe zacu z'abantu benshi batararonka ubumenyi bwinshi, ziroroshe ko iyo umuntu agomba guteranya abantu byoroha. Hanyuma tumenye ko ibyo tubamwe mu Burundi ntiturinde bose, naho hari Burundi bwacu, twibaza ngo twaravumwe, ngo Imana yaratuvumye, ngo nitwe twabaye mu bintu by'igitangaza, ngo kw'isi yose ngo by'amabi. Burya nama nkunze kuvuga nti burya nuko tutiga ngo dusome, tugira ivyo bita kurativiza, turabe ingene abandi twigisha abantu amateka. Burya amateka yo kw'isi yose ni nkamwe. Urwanko ruri hagati y'abantu n'abandi n'urwanko niyo rutaza hagati y'abatutsi n'abahutu, rwari kuza hagati y'abandi ba ruguru n'abandi bepfo canke bo mwarigeze abakuze barazi ivyo bita Murumbiya Casablanca, ko bapfuye ivy'intara. Burya ivy'ubwoko byaroroshe petetre kubera yuko byoroshe kuvuga bati bariya bitwa abandi nabo bitwa ariko abantu nibiga kumenya ko abantu mu budasa bwabo ari abantu ko bari bakubaka igihugu. Iyo utembereye ukaja mu bihugu vyo hanze, ugiye nko muri Canada, ugiye nko mu Bubiligi, urabona utwara yamuka mu Barabu, ukabona ubundi mushikiranganje yambuka mu Bahindi. Mu gihugu c'Ubwongereza ubu hatwara umuhindi, mu gihugu ca Ireland ubu hatwara wamuka muri Pakistan. En fait ivyo bintu bisigaye iwacu muri Afrika, aho umuntu araba akaraba izuru, akaraba umuntu ngene areha, akaraba ngo burya hariho n'uwigeze avuga ati le nationalisme tue. Muri Afrika abantu benshi, muri mu Burundi genda kunda kubifatanya cyane no muri Afrika, turakunza kwitiranya ibi bya nationalisme na xenophobie kivyara ivyo by'abantu bavuga ngo wowe ngo uwo n'umushinga nawe umujene yavuze ngo twaramaze kugicakira. N'abahutu bakunze kubivuga, tubivugisha ukuri, nabo bita abahutu kuko jewe n'ivyo by'ubwoko benshi ntitwari dukwiye no kubigaruka kuko sinzi ko ari navyo cane, naho vyo bari navyo. Ugiye kuraba nka equipe nationale y'Ubufaransa, usanga abakina mu benshi arabirabure. Ubu mu bushikiranganje haba harimo abirabure, mu badiregiteri haba. Ivyo ni ibintu bisigaye iwacu, aho ubona muri Congo umuntu bamwiruka ko ngo n'umunyamurenge ngo avuga ikinyarwanda, bakamutera amabuye ngo si umukongomani. Umuntu akiyumvira ati eske
iyo ignorance dufise twebwe abanyafrika mu Burundi abanyafrika mu karere izohera ryari kugira tumenye yuko abantu badashobora kugwana ngo ni kubera bafatiye ku bintu bibatandukanye uko bari umuntu akagwana n'umuntu ivyo bintu abanyamahanga barabiciyemo abazungu baragwanya imyaka amajana baragwana nibo bantu bamaranye cyane abantu nibo bamenye ayo mateka baramarana hari ivyiswe ama inquisition hariho ama periode yabaye noire mu Bufaransa muri za Espagne mu biki mu bihugu vyo muri Noro baragwana imyaka amajana 4 mu nyuma bararaba bariga baraja mu ishuri bariga baravuga bati biga bige bintu twabo burya abantu ubu basigaye bavyita ngo sombre iyo unavuze ikintu cyo gutandukanya umuntu n'uwundi abantu bose baca baja mu barabara kubera barazi iyo byabajanye rero ico nagomba kugaruka ko kugira mpave ntanga ijambo n'iki nuko abajene abari mu Burundi twige kumenya yuko iyo abantu bagomba kugira ikintu bapfa kugira ngo baje kuri violence ntibazopfa bakibuza burya naho mwuko abahutu bo kwica abatutsi bose bazoca bagaruka bavuga bati hari abahutu bagomba gusana abatutsi babamaze baca bagaruka bati hari abahutu bamuka ingozi babamaze baca bavuga bati hari abahutu inkuru nziza kiriho yari yatanguye ibintu byitwa mbega bitwa baki abahanza no kuvuga ngo cyari ikintu kigira kivuke kize gutandukanya abandi bantu mu majambo make abantu muri Somalia hari ubwoko bushikangira 100 canke amajana baragwana ndobo ntibafise kubibuza donc no kuvuga ngo abantu ntibatiga kwiga guheza amakimbirane yabo bidaciye mu ntambara biciye mu kumvikana hazokwama hariho ikintu dupfa mwagwaruka nimumenye ko no mu muryango abantu baricana bakavuga bati bari yabo kwanaka twapfuye ibi hariho n'abapfa amakindome bakavuga ngo sekuru wanaka yaratutse bose kwasekuru bakankana mu Barabu barabipfa bakicana abitwa abashimite n'abasimite bapfa mwe basenga barahaba amageneration no kuvuga iki no gukura ico kintu c'urwanko gituma abantu bagira urwanko amakonfli azokwamaho burya le conflit azokwamaho mugaba abantu bamenye gukirana ibibazo badakoresheje kumarana kwicana ingufu icyanyuma no kumenyana ukabura umujene ugakora amaraso uko bigenda kose bizogukurikirana naho ubutungane butazogukurikirana bizokuja mu mutima uzoguma ufitagira amahoro uzopfa wangara mu mutima ushika gupfa kwawe abarutse kera murabizi abantu bisha abantu 72 burya ngo ntiborohewe nta numwe ari fiye kuvuga ibyariza abantu bisha abantu 93 bagakuza ko abatutsi wanashaka n'abishirira mukuru w'igihugu n'iki nabo nyene nta numwe ari fiye kubivuga abakuje ko abazwicana n'abitwa abasanze sheke n'abasande feke bose baraheze bamwe barakunze n'amazina barahindura donc ico nagomba kuvuga bamwe bavuga ngo urwaruka rurahendwa kuri iyo point avyumva kuko urashobora kuje maze imisi ndaba muri Kongo nyene bagenda bakahitana abandi bajene bakabica ngo kubera ari barebare nkavuga nti qu'est-ce qu'on est maudit muri 2024 ukica umuntu urakwera ari umwasi je naho nubona umwasi yanyiciye abantu banje bose ndabisubiyemo yanciye 1 2 3 4 kandi turamaze guhura abanyiciye benshi sinshobora kumukora ko nkoresheje violence iyo ninyigisha abajene bakwiye kuronka kubera ico gihano cyonyine niba mubona azokwama ataco namugize azokwama kubona aca yunama gusaba ikigongo imyaka yose azobaho mugani wa mwicu uzomufashije niwe uzosigara ufise ikibazo abantu nibahebe amasolution yo gukoresha violence mu kwica umuntu urashobora kumuhana ahubwo ukamigisha urukundo abantu nibigisha urukundo tufise abategetsi bigisha urwanko gusa bijya ibibazo byose byohera naragize amahirwe yo kuja mu nyigisho z'urukundo igihe kimwe burya akagahengwe gatonya twaronse n'abantu batabibona kera naragwanya intwaro za kera kabisa jewe mugabo haraje agaheta akagahengwe mubona kamavarere makenya twari dusigaranye makenya nuko burya naho abajene bo batagomba kuvyumva bavuga ngo intwaro za kera yego muzari dufise nabo nyene kurenganya ibibazo n'iki ariko bari bafise ubuntu intwaro za kera harimwo simvuze zose mugabo ko zagenderagenda nta demokarasi yariho baraye mugabo hariho ukugira icyo abantu basonera bakavuga bati mw'abantu uzogira iki kintu uzogira iki kintu ariko baragenda
bakazura abantu bakabanyurutsa ibintu byo kunyurutsa abantu bakagenda bakabahamba babona ibintu tutari butubone amahano atari bwabone petetre byaherutse 72 abantu basaze ubu abantu bakabanyuruza ukabasanga turi ari do internet uriko urabanyuruza abantu bose barashobora ubu amankete aroroshe bazobibona bazobimenya baragufotora baragira ubona kimbira ati abantu barakomeye neza mu mutwe umuntu akimbira kwica umuntu ukamwica ngo umwasi umuntu ukamwica ukamusesera amaraso ukamusiga ari imfubyi ukamutuma ko nabuzukuru biwe bazovuga bati waramwishe ugatera agahinda bamuhamuka ko bose uzi ngo wewe ngurakijije igihugu ngurakijije ubwoko bwawe ngurabaye mu gitangaza ngurakwigipinga bon ugwaruka mwe numvise mu gacari bato jewe ndiko ndakura genda mwigisha abantu baheve ikintu ciswe kwica n'ubudo batuma kwica bavuga bati tugenda wowe temba witembane twege turacyafise imyaka yo kubaho 40 dukeneye kubaho imyaka 50 dufise umutima w'imivyimba w'abantu twishe genda mu bice mwebwe ntihagire umuntu bazobwira umuntu ngo yice kereke naho nzobura umusoda uze wica umuntu atari legitime defense ntuze mwego iyo ni message ntanze y'amahoro ntihagire umuntu azokwimbira gucuku kwica umuntu n'umuvumo uzomukurikira ugakurikira n'abana biwe muntu uri mu Burundi ntibaguhende ngo wica umuntu naho zoba ari umwasi wakwiciye ari wawe wowe uravuga uti bamuha ibindi bihano mugabo ntiwica umuntu tugira amahoro. urakoze cyane urakoze rwose ndagushimiye je cyane wa papa we jewe ndi umujene mfite imyaka mike cyane intambara yo 1993 yabaye ariho nkivuka so Landry reka ngusubize ariko abantu turi kumwe hano reka ndabasabe mwese mushire kama emoji ijana kwijana ibintu umupapa avuze nibyo amaraso ni mabi amaraso arahuma nukuri iyi message isaba jene bose bagiye bayishize mu mutwe amaraso gukora amaraso ni ikintu kibi nkuko yabivuze abasanze sheke abasanze fekte no musi nituzi iyo bari abatayipfiye mu mpimba bishwe n'ibimogi ibintu by'ibitabi biyobyabwenge kugira ngo biriya byose babinywa kugira biyibagize ya maraso bakoze nta muntu ukora amaraso aronka amahoro kuko umuntu wa mbere kwisi abemera Imana abantu bemera iby'Imana umuntu wa mbere kwisi yakoze amaraso uwa mbere na mbere yatanguye gusesa amaraso ngo amaraso yasesetse yaravuze Imana iri mu ijuru amaraso y'uwo muntu irayumva iramanukiza kubaza agahina ati amaraso ya mwene wanyu numvise gutakamba kwayo n'isi yanyo yawo maraso iravuma rero gusesa amaraso ni ikintu n'umuvumo mubi kuko buriya ata muntu n'umwe ashobora kurema ubundi muntu ni nako no kumwica ubundi ata muntu yarakwiye kwica undi muntu kujya ninde murabona umuntu arema umuntu ntibishoboka nta muntu ushobora kurema uwundi rero kujya udashobora kurema uwundi muntu kumwica ukamuvutsa ubuzima bwiwe ukabukuraho for good ntazosubire kubaho ni igikomere ni umuvumo ni ikintu kibi uba ushize mu buzima bwawe bwose ni nayo mpamvu mubona abantu bamwe nta mahoro bamwe bahora barizwa n'ubusa abandi bahora umengana abasazi abandi nyine amaraso ni mabi urakoze wa papa we no kuri Imana iguhezagira twe tumushimire kandi duca dukurikira twumviriza amahungiro hari uwitwa Titi Nyoring cyangwa Nyoring sinzi ko ariko babisoma ambassadeur Innocent ariko imbere yuko mahungiro avuga ndababwira akantu kamwe kari inspiré n'ibyo numvise Francis adushikirije na Wilson mu 1993 je nari muri primaire ariko narabonye ibyabaye 1994 hariho umuntu yari umubanyi yari umwigisha kuri lycée hama sinzi byamufashe canke byamushikiye aja mu byo kwicana afata abantu bivanye nuko yaba yasomye akayoga canke ibindi kabisa akabaniga abandi akabacumita abandi akabagirana arabica uwo muntu yari akiri umusore umwigisha kuri lycée aho umenga umusore afise kazoza amaze iminsi mike canke imyaka mike yejeje kaminuza ariko arigisha ariko kugira yavuze ati amaraso arahuma amaraso koko arahuma uwo muntu ugiye kuraba uko yahejeje yarangije ubuzima bwiwe byari ibintu bibabaje yafashwe n'indwara z'umubiri
indwara zo ku mubiri, donc maladie uvuga zisanzwe zihereza mu mutwe, mu bwonko, mu bwenge. Uwo muntu arayoberana, arata ibiro hafi igice ry'ivyo yari afise. Nta sinogira description yuko yagiye gupfa ameze canke asa. Rero umuntu asa nabi cane, ameze nabi cane, kandi vyamubaye en l'espace y'imyaka 2 ko menga 96 yari yamaze kwitaba Imana. Kandi ivyo bintu vyose ugiye kuraba n'abamwegereye ubabaje canke gerageje gutoza uko vyagenze, benshi barakubwira ati uwo muntu yataja kuja mu byicanyi ntiyari kumera gutya. Tugarutse rero kuri Mutaba Francis karatubwira ati muje naho uri hose ntiwigere wiyumvira gukora amaraso arahuma, urondera ibindi kumbure nyamuca ku wundi canke urondera ibindi bihano, ariko ibi twumva cane cane muri kino gihe tuzi ko amatora agiye kwegereza, niho bino bintu bijanye na intolerance politique, aho bamwe ba politique basunikira abandi kwanka abandi no kugira naba abandi bigenda bikara. Twizere ko kano kamo koko hama izo ni ntaye nyinshi turabizi, kandi wose urotanga mikro ngaho mwese yovuga ka specifique azi abantu bakoze amaraso bahejeje nabi. Reka simpa umwanya rero twumvirize Mahungiro, nawe turamuri minota 5 hama twumvirize Titi hama ambassadeur Mahungiro kaza. Murakoze cyane, sinzi ko munyumva. Yego turakumva cyane gusa. Je nta byinshi nanje kuvuga, kuko ubumenyi bwanje kubijanye n'ivy'ubumwe bw'abarundi si kirenga, uko igihe byaba nari muto, ariko bica bituma sinari muto gusa nayo bwanavuke, mugabo bitumye rero nanje shaka kubaza, kubera nkunda kumva abarundi bavuga ivy'ubumwe, nkumva umenga bariko baravuga umwe, bavuga nkaho umenga abarundi hazogira igihe tugira ivyumviro bimwe. Sinzi ko ivyo bishoboka, ariko ikibazo canje ni mbega habanza gukunda igihugu hama tukagira ubumwe, canke habanza ubumwe hanyuma tugakunda igihugu tukagikorera. Ico cari ikibazo canje. Hanyuma ndabashimiye no kukama mutera abajene ko kudasesa amaraso. Amaraso ntazotosesa, mugabo amaraso yacu yo tuzayatanga n'ivyaba ngombwa. Murakoze cane, ico kibazo canje. Urakoze cane, nibaza ko wafise mikro turazagerageza kwishura. Reka tuje kwa Titi. Ikibazo ariko twacumvise kandi twacanditse, turazagerageza guhana n'ivyumviro tugwinyisho. Titi gute? Ego mwiriwe neza. Jewe naje ndi mu wa catfish. Catfish ko zabaye nyinshi, ni nyinshi cyane, zirarenze. Ni stratégie de survie. Tout à fait, d'une part, mugabo je aussi stratégie de survie. Par contre, compte yanje nayicrée il y a longtemps, hama sinzi vyagiyemo byarananiye kudekoda, sino j'aurais aimé yuko ndayihindura ikaba izina ry'iwanje. Sinibaza yuko kuko ivyo nza kuvuga, nibaza ko canke ivyo nzovuga nibaza yuko ndavyasima dans tous les cas. Ni ikibazo ca compte. Anyways, ariko jewe ikibazo mfise, ndabumbirije canke ama space mpora nkurikirana, ndumva yuko turafise umwitwarariko wuko abarundi vraiment twavance tukava muri ibi bintu by'amoko, kuko on a réalisé yuko ari igikoresho abashaka gushika ku mayentere yabo bashikako, bakoresha kugira ngo, kubera ko tuba dusanzwe dufise ibikomere mu mitima, kiba kiri hafi gikomere, kukivyura rero canke kugisesereza biroroha. Ukoresheje iki c'amoko, abahutu, abatutsi, kuko no munsi nta n'amahosheshe menshi akenewe. Nta muntu w'umurundi n'umwe uno munsi yovuga yuko atababajwe, yaba umuhutu, yaba umututsi, yaba n'umutwa, vyashitse mu Burundi guhera muri kahise. Ivyo histoire tubwira n'ivyo ngira ngo tutashoboye kumenya, abatwaye n'abatatwaye barishe kandi barishwe uko biri kose. Ico ntitwobitebako, kiretse ari ushatse kwihuma amaso. Alors amadiscours ahari uno munsi politique amwe n'ayandi, murambaza abagenzi banyigere nkabaza ati est-ce que réellement hariho nk'amadiscours vraiment ubona yuko ari honte, avuga uti réellement haba hariho abarundi bemereye iyi discours nk'iyi, canke ni juste ni Sylvie bapfa gukomera amashi kugira ngo baronke aho barara, baronke ico bafungura, kuko ugiye à l'encontre y'amadiscours amwe ashaka kuhasiga agatwi canke ukagira ikibazo. C'est normal yuko uca usanga uriko urasasira
cyangwa uriko urakoma amashi kandi utariko byari bitegerejwe. Mugabe ikibazo cyane mfise ni kimwe, ntitwokwirengagiza ngo tuvuge ngo turakwiye kwirengagiza ibi vy'amoko, amoko ntabaho, scientifiquement parlant nta vy'amoko ariho, c'est vrai, scientifiquement parlant biravye mu Burundi usanga atamoko ahari. Umutegetsi umwe niwe yavuze ati mbe mwe mwibaza yuko umuzungu akubonye akabaza ati akubona nk'umuhutu canke nk'umututsi, abirabure twese nawe uvuye muri Amerika uri muri Europe cyangwa uvuye muri Europe ugiye muri Amerika badufata kimwe ko twese turi abanyafrika, twese turi bamwe, naho tutabimenya bo barabimenya yuko twese turi bamwe, n'ama stereotype usanga baduha. Ariko ikibazo mfise twese ntitwirengagiza turi bamwe muga kandi turafise ibikomere kandi tudashobora kurenza ku ruho rw'amazi, kuko dufashe nko kuri uyu mwene wacu NGB yabuze umukuza wiwe avec son père, condoléances à lui, yapfuye mu circonstances atashoboye kutubwira, mugabo twibaza yuko atari ubw'akarago, ntushobora kumubwira ngo nta vy'amoko ahari kandi nawe nyene afise abantu yabuze. Cya kabiri twarumvise n'abategetsi ngo bagendana ibirato mu miduga, ibirato by'abavyeyi babo mu miduga yabo. Ikibazo nk'uwo ntucimubwira ngo nta batutsi ngo babaho, nta bahutu babaho, uriko uravyura igikomere kabiri. Rero ikibazo canje nubwo ndagiciye hirya no hino kivuga kiti est-ce que réellement ibi vy'amoko birashoboka ko tuzobirengera? Kubera kimbaje ico kibazo, umwanditsi wo muri Europe sinyo kigihugu avamwo, yitwa Luc Huyss, yanditse igitabo kivuga ngo Tout passe sauf le passé. Wewe aragera kure akavuga ati ibi vya amnistie, ibi vya justice, ibi vya sévère comité vérité réconciliation nta kintu bishobora gukora mu mitima y'abantu, kandi uwe ntakorera ku gihugu kimwe, akorera ku bihugu byinshi. Ni igitabo yanditse akorera ku bihugu vya Zimbabwe, akorera Argentine, Yugoslavie, agakorera kuri ibihugu nyene n'u Rwanda no mu Burundi arahavuga wanashaka kuri ba William Ndadaye. Akavuga rero ati ibi bibazo bene ibi, extrait yiwe ivuga ngo une guerre civile, une répression brutale, l'apartheid, ça ne meurt jamais complètement. Le chagrin que cette tragédie cause et les questions restées sans réponse entre les esprits de ceux qui ont survécu. Ils habitent, telle une douleur fantôme, le corps de ceux qui viennent après eux, de leurs enfants et des enfants de leurs enfants. Alors, avuga ati imyaka 50 n'imiburiburi, avuga ati at least ibintu vy'amarepression brutale, igisirikare cica abanyagihugu, by'abanyagihugu bica n'entre bo, n'imiburiburi bimara imyaka 50. Ikibazo mfise rero, murabona ko kuva 72 niho tugikwiza imyaka 50 ningahe, ariko 2015 iragarukana ikindi gicapo ca 1972. Ikibazo mfise ni est-ce que réellement il y aurait une thérapie collective yoshobora gufasha abarundi bose irabaho canke iyo nashoboka? Est-ce que kuko na région turimwo iratuma ibi bintu je ngira ubwoba yuko bishobora ko ari ikibazo gikomeye cyane, kuko uravye nk'ibihugu turimwo turi muri East Africa, uravye mu Buganda, narabaye mu Buganda, donc ndibuka bariko baragira manifestation contre Museveni. Ugiye muri manifestation, je vais dire abanyenkore canke abandi bakubwira ati tambura tori Muganda, wewe tuvemwo, we ntabwo uri Muganda. Bari abaganda biyopoza kuri Museveni bavuga bati ufise izuru nk'iryabanyankore tuvemwo. Mu Rwanda uno munsi bacelebra 30 quelque canke 30 vya genocide, uravye kuri Twitter ubabitanga ibigarashi. Ugiye muri Kenya abakikuyu n'abandi batandukanye nico kimwe. Ugiye muri Sudan abadinka bo kwa Salva Kiir n'abandi wero bo kujya mu vice president bose nico kimwe. Amoko ni donc ikibazo rero mfise muri Kongo ho tubumva biranateye n'ubwoba. Est-ce que réellement iki kibazo mwe mucumva gute? Jewe vraiment ndi ufise ikibazo kandi urumva kimaze ko iminsi mumfashe. Anyway, mugabo kandi hariho espoir kuko jewe narabonye intambara yo mu 97 na 6 n'umunani 2003. Mbore kubuciramo. Okay. Juste kuvuga ni udushikije ikibazo neza kumbure turageza kucishura. Kuko shika ndacagerageza kumva ikibazo cyacu kugira ngo dufashanye nawe bafise mu cyo. Reka ngende straight. Itumure neza tumva. Est-ce qu'il y aurait hariho ikintu cyofasha abarundi kugira ngo ubumwe bw'abarundi bubeho avec izi situation turimo kandi tubandanya tubamwo no muri region turimo y'amacakubiri?
murakoze sinzi ko cyumvikana cette fois-ci ntacawiye jewe avec turafashanya nawe turi kumwe twishura okay reka twari tumubiriza ambasaderi amaca tugaruka rero n'undi yari yabajije Mahungiro nawe turagaruka ku kibazo ciwe tuduhana ijambo ce turangiza ambasaderi mwiriwe Randi uranyumva yego cane amakuru yahi wanyu shana amahoro kabisa tumeze neza nawe weekend yatanguye canke igeze hagati weekend rero burya ko gatanu inyuma y'indwi yose y'akazi umuntu agira mu nzu ibindi azobimenyeje nivyo nico kimwe nanje karibu rero tuganira witsona amahoro nawe nta kibazo Randi muze kunyihanganira ngira ngo nafatiye ikiganiro kigeze hagati amahoro navuze mikrifunde n'amahoro très bien muze kunyihanganira ngira ngo nafatiye ikiganiro kigeze kure nyine haba nsubiramwo ibyo abandi bavuze mu yihanganire kabisa sinabasomye ko cumvise nta kibazo ngerageze gucagagura gusa urumva mu kiganiro buravuga ngo ubumwe bw'abarundi bwifashe gute muri 2024 mwibaza ko mwagize reference ku munsi ngira ngo haheze nk'iminsi ine twibutse mu Burundi w'amasezerano y'ubumwe bw'abarundi nuko nyene ariko nagomba ngo turasubire inyuma gatoya turabe ico gihe amasezerano y'ubumwe bw'abarundi hari habaye iki hari haheze imyaka atari myinshi 3 canke 4 habaye ibibazo vya ntegamarangara nyuma y'imyaka 2 ngira ngo bamwe mu bateguye amasezerano y'ubumwe bw'abarundi batwinjiza mu 1993 nibaza ko kubiriza amasezerano y'ubumwe bw'abarundi kwari kudusamaza nimba nibuka neza mbere bari bafise ibintu bafashe nk'inkwi 3 bazibohesha umugozi umwe bo bavuga bati inkwi 3 n'umuhutu umututsi n'umutwa tubashize hamwe kugira ngo babane hari n'abandi baja kure muri analyse bakavuga bati bafashe abo bantu bashira hamwe kugira ngo batware ko bashaka iyo umuntu amaze kumuboha umukoresha ushaka izo ntitwobitera ko cane ariko icyo ngomba kuvuga niki umuvuga ngo ubumwe bw'abantu ntibuva muri bureau de vote ubumwe bw'abantu iyo bwaba muri bureau de vote inyuma y'imyaka 2 tweje kubutora ntihari kuba ibyabaye mu 1993 no kubandanya ubumwe bw'abantu buva mu mitima yabo jewe nawe we Randi kugira ngo tugire ubumwe biva muri twebwe ntawe bitegeka nta komisiyo ibikora nta bwizo nshingiro byinjiramwo ubumwe bwa jewe nawe buva muri twebwe babiri mu mutima wawe n'uwi wanje twagira ubumwe twigira imbere gatoya ubumwe bw'abarundi bwasa no kudusaba gukundana nk'abarundi wese hamwe ibyabaye mu myaka yahera n'ibindi gukundana bishobora kuba bisa n'ibigoye kandi uburyo ugiye neza kuraba nta tegeko na rimwe ridusaba gukundana kugiye mvuze ngo Randi ndamwanka nta tegeko na rimwe mba ndenze nawe mvuze ko nyanka nta tegeko na rimwe uba urenze ariko ndategetswe kukubaha nk'ikiremwa muntu wowe Randi kukunda nibisanzwe cyangwa kwa navyo birashoboka byoba vyadukundanye ko tunakundanye nta kibazo ariko kukubaha nka Randi ni itegeko ntanabikoze shobora no guhanirwa twumve rero yuko ubumwe bw'abarundi ntibuva muri bureau de vote ntibuva muri constitution ntibuva hano na hamwe dushobora no kutavugira n'ubwo bumwe sitive ariko tukubahana kuko ubumwe c'est vaste kubahana rero biva mu mategeko uyu munsi mu Burundi dukeneye amategeko atuma umwe wese yubaha uwundi kuva ku muto gushika ku mukuru ivyo gukundana bizoba mu bashoboka aho bidashoboka nta kibazo ariko twubahana conyene icyo nagomba guhereza kugira ngo sindabarambire ni ivy'amoko turavuga amoko ahantu hose kw'isi amoko arahari
bihugu no munsi bitugomba kuduha akararo k'ingene tubaho amoko barayafise barayagize kandi bagiranye ibibazo bikomeye mu kahise. Tushobora gufata nk'akararo gasanzwe nko mu Bubiligi bitwa Baframana bagiranye ibibazo bikomeye, baricanye mu Faransa, baricanye ariko ansetemo urabona ati ibi bintu dushaka kugumamwo, reka dushireho amategeko atwubahiriza yubahiriza uwo ari we wese. Amoko kuvuga ngo sijenda bivuga ni bisanzwe, kuvuga ngo umuntu n'umuhutu, kuvuga ngo umuntu n'umututsi, kuvuga ngo umuntu n'umutwa, ibibazo biterwa n'ivyo bintu ntibizohezwa nuko tuvuze ngo ntidusubire kubivuga. Oya, kutabivuga ushobora kuba ubifise muri wewe. Ndibuka sinibuka umwaka wari wo exactement umuntu yaserukira FNL umenga ari Rwasa niba ntibeshe, baramubwira ati kugira ngo twemere nk'umugambwe akantu kaho tugomba gukuramo. Yize kurabya ati yego muri izi nyandiko muri komuransa ndashaka kubikuramo, ariko mu mutima murabinkuramo. Twimviye cyane mu mutima. Ndashaka kubikuramo muri izi mpapuro muri komuransa kugira ngo mu mpera krema, ariko mu mutima ndabifise. Turakeneye kumva ko ubwuko ari ibintu bisanzwe, kwitwa umuhutu, kwitwa umututsi, kwitwa umutwa, ishaka kubona identité, kwitwa Landry, kwitwa Innocent, kwitwa Wilson, kwitwa Francis, kwitwa ari wese. Ariko dukeneye ko ivyo bintu hatagira abantu bavyurirako kugira ngo baduteze ibibazo. Naho ibindi uno munsi umuntu yitwa umuframa ni iki kibazo, uno munsi yitwa bavuka muri waro n'ibindi iki kibazo, ariko mu myaka yaheze cyari kibazo. Ariko no munsi iki kibazo ni nka identité, ni nk'izina ry'umuntu, ni nkaho umuntu avuka, ni nkaho umuntu yakuriye, kubera bashyizeho politiki amategeko atuma abo bantu babana mu mahoro. Uno munsi ubwoko burahari mu Burundi, urumva abaja mu kahise, baja muri anthropologie n'ibindi, ivyo c'est pas un souci. Ariko abo bantu turashobora kubaho twese twitwa uko nyene umunsi bamubwije ukuri canke baramuhenze, ariko tukabana twubahana. Si politiki izobiheza, si komisiyo izobiheza, severe canke ibindi byose bizobiheza, n'amategeko tugomba gukorerako agomba kubaho kugira ngo tubane twubahana. Abarundi nta kintu na kimwe kindi dukeneye atari uko tubana dukwije amategeko y'ukubahana, ukubaha mugenzi wawe nk'umuntu, nk'ikiremwa muntu, waba umukunda canke utamukunda. Naho utamukunda ntuzomugirira nabi, ko uzoba uzi ko unumugirira nabi amategeko aragufata aguhane, n'igihano gishobora kuba kiremereye. Nta kindi, reka mbegereje ngaho murakoze. Urakoze cyane ambasaderi, urakoze cyane kuri izo nterano duhaye, ucugira ko utwufasha no kwishura mugenzi wacu hano Mahungiro yarigeze kubaza ati mbega ubumwe n'ibiki, ubumwe n'iki, ubumwe ni kugira ivyumviro bimwe, ese abarundi koko birashobora gukunda ko twese twiyumvira kimwe, nibwo bumwe canke ubumwe ni gukunda igihugu. Nibaza ko Mahungiro ambasaderi agerageje kudufasha gutahura yuko ubumwe d'abord ça se fait mu mitima yacu. Dushobora kudakundana mugabo tukubahana, dushobora kudakundana mugabo nkagusonera nawe ukansonera, sindakurengera karimbi nawe ntundengera karimbi. Ni vya bindi tugeze kuvuga ati kubahiriza agateka kazina umuntu wese aremwe mwishusho ry'umuntu, akubahwa nk'ikiremwa kandi nk'icari, ntihagire ico ahungabana mu gateka kiwe canke mu byo amategeko amurekuriye, kubera uko Imana yamuremye. Twese twagiye tuvuga twisanga ico turi, twubahirizwe rero ico turi nk'abarundi mu butandukane bwacu. Nibaza ko ari bwo bumwe bukomeye nagiye mbona mu bihugu mubaye no muri Afrika n'i Buraya, ahantu abantu ahubwo bafise n'ibibatandukanya gusumba ivy'iwacu, ariko ugasanga barasoneranira cyane kandi barubahana, ahubwo bafise n'imico itandukanye, n'indimi zitandukanye, n'inkoba zitandukanye, ndetse twebwe dusangiye duhuriye ku muco, tugahurira ku rurimi, tugahurira n'ibindi byinshi biduhuza, kiretse kumbure ivyo vy'amoko bamwe n'abandi nk'uko twagiye tubivuga bakoresha kugira ngo bashike ku nyungu zabo, batugabure, bavyurire ko bashikire ibiti n'ubutegetsi, abandi bantu bato bato basigare barabigwa inyuma yavyo. Nibaza ko wadufashe kwishura Mahungiro. Ndabonye undi yasavye mikro, imbere yuko ndamuha mikro nishe saba abandi bafise mikro, entre autres Francis ambassadeur hamwe na Wilson badufashe aussi kwishura ca kibazo ca mugenzi wacu ngaho yigeze kubaza ati mbega tuzoronka un jour une thérapie collective kugira ngo dufashe Uburundi
mu kubana mu mahoro canke mu bumwe mu gihe tubona umenga no mu karere turimwo amahoro ashobora guhungabana umwanya wari wose mbega tuzokira gute iyi ndwara mbi y'amacakubiri yaduteye tumazemo imyaka n'iyindi tuzokira gute nk'ihanga ico nico kibazo ufata mikage adufasha kwishura murakoze Allo yego sinzi ukavuga ni Francis ego ico umushinga naye ambasaderi aratanzemo inyishu muri ico kibazo hariho wavuze umujene yavuze mu mwanya wahera yadondaguye ibintu bijanye n'urwanko uruciye kuri ibi by'ubwoko araduga gushika hariya ruguru muri za Sudani ariko bandanije urashobora gushika no muri Afrique de l'Ouest ko nakamara maza burya nuko tuvuga iby'iwacu ugiye muri za Mali za Guinée hama hariho amasuspicion y'amagenocide contre certaines communautés ngira Randra Rabizi akunze gukorera muri Afrika cyane akunze no gusama mu bijanye n'amaprogramme ya peace building naho bitagenda bivugwa cyo kimwe hose kubera urabona ibibazo biri ku isi yose umushinga naye rero aje kuvuga ambasaderi aravuze ati burya ntidukeneye ubumwe ntidukeneye kubuvuga buva muri twebwe mugabo cyane cyane dukeneye kubahana nibyo byubatse ibi bihugu by'Iburaya bimaze imyaka amajana ngaha 6 bigwana mugabo hari ikintu nibaza nokongera ko kuri ivyo by'amategeko burya ngira ngo bisaba amategeko azoba akomeye cyane muri bino bihugu byacu kuko nous sommes des sociétés novuga ziri sinigeze novuga mu Kirundi cyangwa mu Gifaransa turi amasosiyete abaho d'une manière communautaire ico ngira ngo murabizi ko muri ntituri mu masosiyete individualiste muri ivyo bihugu by'Iburaya byarashobotse kuko les étapes za evolution z'abanyagihugu n'ingene bagiye barabaho na industrialisation zatumye abantu baba beaucoup plus individualiste et libre umuntu akavuga ku gahanga kiwe mugabo d'autres sociétés nk'izo muri Afrika no muri Aziya igituma bikigoye iyo ukoze ku muntu umengo watatse toute la communauté harimo avantage hakabamo na inconvénient bizodusaba rero inguvu nyinshi ngarutse kwishura kuri ico kibazo yavuze ati tuzogira thérapie collective mu Burundi turayikeneye mugabo turakeneye thérapie collective twogira ni igihe tuzoronka abatware bazana ijambo ry'ihumure kuko nkuko yabisiguye sinzi ko ari severe izotuma dukira ibikomere dufise cyane abantu bose bagiye barabura nka jewe n'abandi benshi sinzi abavyeyi aho bahambwe 1993 n'ubu sindahamenya naho nzi abanyiciye kandi ntatsinda nabanka kuko jewe ndazi yuko abantu ni ignorance ituma baja mu bibazo byo kwigomba kwica rero thérapie collective tuzogirirwa nigihe tuzoronka leadership iza ikavuga in discours rassembleur yumviriza umuntu wese abantu bafise impuhwe burya ni bumva umukuru w'igihugu ndagenda bakararo gasanzwe kaca kishura kuri ico kibazo hari igihe wumva ubutegetsi butanakumva abahunze 72 ngira ngo bakamara imyaka 70 bari mu buhungiro ngira barabizi nico gituma dutwarwa n'abantu bakomeretse cyane yabivuze bamara imyaka babita ugasanga hariho n'ubahunze uwavukiyeyo mugabo ntibamwita umunyagihugu iyo wahungiye urabona ibihugu vya Afrika byacu niyo ukuriye niyo uvukiye muri ico gihugu nta nationalité baguha kandi nta nico wikoza niyo nationalité c'est-à-dire quoi tuguma muri ya nationalisme ikomeye turi bitangaza turi donc turakonstruiza xenophobie tukayubaka ku buryo tuca tuyambirisa tukavuga ngo kuko ugiye kuraba mu bihugu byacu haje umuntu avuga en discours rassembleur yotangura gutahukana bahunze burya wumvirije hakaza umuntu yumva akababaro ko umuntu wese yababaye ataravye ngo nabariya canke nabariya ndibuka jewe narigeze kugenda mu ikambi y'impunzi hariho abantu batazi ko hariho abantu bamaze imyaka 32 mu makambi 3 mu makambi y'impunzi abantu benshi navyo bazi 30 bientôt 31 ans abo bantu baheruka kumvirizwa nibaza avant juste kuri les accords d'Arusha ubundi barabahevye ce sont des rescapés bataronka umuntu n'umwe yibuka ko et pourtant nimba ari abantu bababaye so kuvuga ngo ngomba kubavugira
nibo bantu ushobora gusanga harokotse umuntu umwe dans toute la famille ils ont des blessures bamwe bavuga bati none twe twakoze iki ku mana mugabo abanyepolitike baza ukumva